mwebwe abigeme muzi ko mufise impano mwova hasi mukatangura kuzikoresha mukazerekana kuko muri izo mpano nyene mufise zirafise ico zizofasha abandi ba jeune fille urundi rwaruka ruri inyuma yanyu canke ruri imbere yanyu. Ntimwiyimite nimugende kuvyo mwibaza ko mushoboye kuko aho nyene niho ushaka kuvuga ati kumbe nibi nari ndabishoboye. Nanirwa wagerageje ariko ntunanirwe utaragerageza. Umujene wese asanzwe concerné abone ko muri we hari ikintu kibitse muri we akirondeye amaze kukironka ntaca akiryamika kuko arondera ukuntu yogikoresha kuko kizomarira akamaro canke kizomarira n'akamaro abandi. Nibera irakoze kuri mikro y'imbonesha kure n'isamirizi agaseke. Reka ndabaramutse mwebwe mko muradukurikirana, nongere ndabaha ikaze mu kiganiro bategabiri ungura ubwenge cuno munsi. Mu kiganiro cuno munsi rero turi kumwe na Miss Together for Life Globe, akaba yambitswe urugori muri edition 2024 muri edition igira gatatu. Ni Miss Jerry Dila Gaera Ishimwe, akaba rero yaje ari kumwe n'ivyababa vyiwe bibiri, ni Loris Olintia niyo nkuru hamwe na Dona Maite Izere. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cuno munsi, mutwidondore muramutse nawe kubadukurikirana. Abandi Miss Together for Life Globe 2024 aba turi kumwe akaba ari abadofine banje Izere na Maite, première dauphine, niyo nkuru Loris Olintia, deuxième dauphine. Twaramukije mwese rero twizeye ko muza kuba muri kumwe natwe. Uno munsi wambaye urugori rwa Together for Life Globe, mbega kwitwa Miss kuri wowe bivuze iki? Jewe ku bwanje kwitwa Miss ni kuba akarorero urundi rwaruka ruri inyuma yanje no kuba icirore urundi rwaruka nabo nyene ruri inyuma yanje. Mbega wabyakiriye gute umaze kumva ko ari wewe ugiye kwambikwa urugori rw'uyu mwaka? Reve nararyohewe cyane kuba narambitswe urugori rwa Miss Together for Life Globe. Nararyohewe vraiment, kandi c'est un bon moyen kuri jewe kuba un exemple pour d'autres jeunes filles kandi kuva yuko les jeunes filles bashobora kugira voix dans la communauté. Ego, mbega Dona Maite nawe waba wavyakiriye gute wumvise ko ugiye kuba première dauphine? Murakoze cyane. Igihe numvise yuko ndi première dauphine vyarandyoheye rwose kuko ntuba uvyiteze ariko Imana yarabikoze ndatorwa. Tuje kuri Lori, mbega nawe wavyakiriye gute ugiye kuba deuxième dauphine? Murakoze cyane nkuko abandi bavyishuye, ni ibintu utaba witeze gusa ni ibintu biryoshe gose kuko uburonsa akaryo ko kwereka urundi rwaruka yuko abajene bashoboye kandi no kubaha exemple. Mbega twavuga ko Miss afise imyaka ingahe? Miss umukobwa icame na mbere yitonda. Afise imyaka 16. Bamwe mu bigeme hariho abatinya kuja mu mahiganwa y'aba Miss ndetse mu mahiganwa atandukanye, kubera bibaza ko atavyo boshobora canke ugasanga ni intambamye ziva ku bavyeyi. Mbega mwebwe vyagenze gute kuva mugiye kwiyandikisha mushike muri finale? Murakoze. Jewe kuva igitangura iyi competition igihe naragiye kwiyandikisha, mvuga ko vyagenze neza cane. Nariyandikishije ndumva ndyohewe yuko ngira ntangura iyindi ntambwe ikomeye mu buzima bwanje. Nkumva rero nagize ubwoba, au fil du temps nyene nagize ubwoba ndi muri iyo competition. Twari benshi, twari abigeme, nkumva ntuzi ko ari wewe canke sinzi. Jewe rero mva vyagenze neza, competition gushika competition nyene irahera,
barancagura comme Miss Together for Life Globe 2024 byari ibintu bimeze neza cyane hama novuga yuko abigeme muto kwilimita ntimwilimite murafise ingabire zibitse muri mwebwe hageze rero yuko muzisohora zitanguye gukora mbega Lori na Maite namwe mwavyakiye gute mumaze kuja mwihiganwa mwiyumvise gute mbega mwari muzi ko muzohava muba ivyababa vya Gael murakoze cyane kuri jewe ntabyo nari niteguye igihe naja muri competition kuko twari benshi kandi twese twari beza duciye n'ubwenge dufise n'amapole rero byari biteye ubwoba kuko uko hegereza finale niko waza urabona abandi bashoboye kurusha ahubwo rero jewe ntowe nabitoye narabyakiriye neza rwose naryohewe kuko nabo nabifashe nk'akaryo ko gurealiza ibyo nari mfise muri jewe donc projet yanje ego Maite nawe mbega yoba yavyakiriye gute nk'uko bose babivuze ni ukuri twese je nabona umenga twese twaba Miss kubera twari dufise ubwenge twari dusa neza twari tuzi ico dukeneye mugabo Imana irangirira ubuntu ndaba première de film na Miss Popularity kuko ntavyo nari niteze gusa Imana irabikora mbega kuja mwihiganwa abavyeyi boba barabitahuye nta ntambamyi wahuye ku bavyeyi babikubuza vyagenze gute nagiriwe amahirwe ndonka abavyeyi bashigikira mu migambi yanje kandi aho bari bumve ko ndabashimiye ndababwira yuko n'umuntu yabindungikiye ni umuvyeyi wanje mama niyo yabindungikiye avuga ati uraraba ubije rero vraiment kuri ico sinovuga ko narose intambamyi ahubwo narose abashigikira kuva nk'igitangura mbega Miss Together for Life Globe wewe abibwiye abavyeyi ko agiye mwihiganwa ry'abakobwa beza kandi baciye ubwenge bavyakiriye gute mbega ntibakubujije canke barakubwiye baraguteye intege jewe abavyeyi banje basanzwe banzi nk'uko umuvyeyi ategerezwa kumenya umwana wiwe rero jewe kubera bari basanzwe bazi ibyo nkunda n'ivyo nkeneye mu buzima ndababwiye ko bon sinarababwiye mbere papa yarandungikiye iyo competition ngira ati akira ati ibintu vyabo ukunda ati ngiye rero habonetse competition ushobora kujamwo kandi birahwana n'imyaka yawe rero abavyeyi banje baravyakiriye neza cane ko ngiye muri iyo competition kandi bongera bavuga yuko bazonshigikira mu ntambwe yose nzoza ndagira ego tuje kwa Lori Soline twavuga ko nawe yarabinezerewe atantambamyi yagize z'abavyeyi oya nta ntambamyi n'imwe ahubwo bavyakiriye neza kuko jewe ndi wa mwana kuva nkiri muto nakunda kuja mu tuntu twinshi kw'ishure mu maclub amacompetition kw'ishure rero maze kuja muri iyi competition babifashe nk'ibindi mpora njamwo amacompetition nk'ayandi hama baranashigikiye kuko n'ibindi bahora babishigikiramo mbega umaze gutaha ukababwira ko wabaye deuxième dauphine bavyakiriye gute deja niho bari muri finale rero barabibonye hama baranezerewe rwose bavuze ati ntitwari tuzi yuko umwana wacu ashobora kuja imbere y'abantu akavuga akexprima ico afise muri we akaba afise n'amaproje nk'aya ashimishije barabinezerewe rwose mbega Miss Together for Life Global mbega nawe abavyeyi bavyakiriye gute bamaze kubona ko utahanye urugori baravyakiriye neza cane bararyohewe bararyoherwa nyine cane kubona umwana wabo ashoboye gushika ku vyo yari yifuza mu buzima ashoboye gushika ku co yari yaravuze bararyohewe rwose yari isobanuro ryoshe cane mbega nk'abavyeyi babera intambamyi abana abigeme babo mubahanura iki muravye ingene vyagenze rero ndavye uko vyagenze d'abord umuvyeyi yari censé kumenya umwana wiwe akamenya ico akunda akamumenya nyene très bien rero kuko hariho abana bamwe bamwe usanga bafise ingabire ugasanga barazibitse nk'uko nabivuze usanga bazibitse ugasanga abavyeyi ntibazi ati abana bashoboye iki bameze uku rero nobwira ko abo bavyeyi boreka abana babo bakavyuka aho baryamye bakabareka bagatangura gukora ikintu kizima mu buzima bwabo bagatangura gushira hejuru izo ngabire zabo kuko bizobafasha cane mu buzima
Ego warashize imbere umugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, amabi yakorerwa abigeme n'abakenyezi. Mbega ko iki wahisemo uwo mugambi? D'abord umukenyezi na jewe. Uri umwigeme? Ego, umwigeme kuba umukenyezi. Jewe impamvu nafashe iyo projet narayiyumvamo. Jewe narakunda kumva inkuru zimwe zimwe, nkumva hamwe hamwe abantu, nkumva hariho amabi abigeme bariko barakorerwa. Rero ugasanga mw'ayo mabi bariko barakorerwa, abo bantu bakoze ayo mabi ugasanga ntibaripima. Mbere ugasanga ntibaripima, ugasanga hariho n'abandi bamwe bamwe baza baritwaza ibintu umva hari amastereotype atandukanye. Ugasanga hari umugabo nk'ubu yitwaza yuko umugore ngo adakubiswe adashobora kumwubaha. Rero ivyo biri mu bintu vya mbere dukwiye kurwanya. Je nariyumviriye iyo projet ndayiyumvisemwo mvuga ati ndayishire en place. Ego mbega hari ibindi vyoba vyaragukoze ko wabonye vyotuma uhaguruka ugahimiriza kugira ayo mabi atuzwe? Personnellement nta vyankozeko. Ibisanzwe ndiko ndabona abigeme bariko bakorerwa ayo mabi, narumva yuko mfise igikomere cane kininiya cane ku mutima, nkumva mfise le besoin yo kubashigikira cane. Mbega kubera iki washimye ko uwo mugambi wotangurira mu gisagara ca Bujumbura? Uwo mugambi ntuzotangurira ngaha mu gisagara ca Bujumbura, c'est à l'international. Si kuvuga ngo nuko natorewe muri Bujumbura ngo nuko ngo ca ntangurira umugambi wanje muri Bujumbura nyene. Ariko naho nyene uzohaba? Nzohaba naho nyene. Ego. Dona Maite Izere na Loris Olympia Niyonkuru nk'ivyababa vya Miss Together for Life Global, mwiteguye gute gufasha ishimwe Gaella uwo mugambi? Murakoze cane. Nk'uko mubizi turi abadofine, igikorwa cabo no kwakompanya Miss. Rero twebwe turiteguye cane gose kumwakompanya mu migambi yiwe, tugafashanya mu kumuterera ivyiyumviro kugira dushobore gufashanya kurangura imigambi yacu twese hamwe. Dona Maite, mbega nawe woba witeguye gushigikira Miss mu mugambi wiwe? Ego nditeguye kumushigikira nk'uko yabivuze mu kumuterera ivyiyumviro, mu kumushigikira mu bikorwa vyose azokora, kumuherekeza mu vyo azojamwo vyose. Hariho abashira umugambi imbere ugasanga ni mwiza koko nk'uwo wanyu, ariko ugasanga ntibawuranguye nk'uko bawushize imbere, ntibawuranguye nk'uko bawusiguriye abantu. Mbega twitege iki ku mugambi wa Miss Together for Life Global? Jewe ku mugambi wanje nitege le changement dans le monde. Le changement dans la communauté, le changement ku ba jeunes filles ainsi que pour les femmes aussi. Turiteze ko bitazokunanira kandi uzobishira mu ngiro neza cane. Mbega twavuga ko mu mugambi wawe washize imbere uzokora ibiki neza na neza udutomore? Ni vyinshi, ivyo nzokora ni vyinshi, kandi ndasaba yuko le public nayo nyene yonshigikira ikamba hafi. Harimwo amahimiriza, harimwo inyigisho, harimwo vyo muzofasha abashikiwe n'amabi, bimeze gute? Muzogenda murabibona. Okay. Miss Jerry Dila Gaella Ishimwe, mumaze iminsi mwakirwa n'abakuru batandukanye, twarabonye mwakirwa na Neldo David, twarabonye mwakirwa na Denise Nkurunziza. Mbega bivuze iki kuri Miss? Muvyakira gute iyo mwakiriwe n'abakuru batandukanye? Ndumva jewe personnellement ndumva nshigikiwe. Ndumva nshigikiwe muri vyose, kubona ko bazomfata mu mugongo, bazonshigikira mu vyo nzokora vyose, ndumva mpimbawe cane. Kandi urumva ko wamenyekanye quand même? Ego, ndabishima kandi. Ego.
nk'ivyababa vya Miss Together for Life Globe mwiyumva gute iyo mwakiriwe n'abubahwa batandukanye? turanezerwa kunyama kuko turabona yuko tutari twenyine kandi nk'uko nanye ndabivuga biraryoshe kubona yuko umwana ashigikiwe n'abavyeyi kuri twebwe abo bubahwa ni n'abavyeyi bacu ko turi abana b'igihugu donc babona batwakira n'ubugwaneza batuganiriza banaduterera n'ivyiyumviro nukuri tubona ko dushigikiwe. kuri twebwe ni ibintu dushima rwose kuko nk'uko yabivuze ni ibintu bishimishije kuko turi abana b'igihugu kandi ko kwicarana nabo bakumva ivyiyumviro vyacu bakumva yuko naho tukiri bato dufise ivyiyumviro bishobora gushikana kure igihugu ni ibintu biryoshe cane. Ego kuva mutowe kuva mubonye ko mugiye mu bibanza bitatu vya mbere mu bigeme beza kandi baciye ubwenge, ni igiki kimaze guhinduka muri mwebwe aba ku buzima bwanyu canke mu mufuko? Turahera kuri Miss Together for Life Globe. Byahindutse rwose muri rusange ni byinshi. Tout d'abord iyo wambitswe couronne déjà ça change tout. Personalite yawe irahinduka imyitwarire yawe irahinduka ko abantu bari bakubona siko bashobora kukubona kuko uba ufite ibindi bintu bikuranga No muhira barabona ko barakubona. muravye aho mugeze none ni iyihe mpanuro muha abandi bigeme cane cane n'abariko badukurikirana? Jewe ico nobatekerera ni uko mwebwe abigeme muzi ko mufise impano, ni uko mwova hasi mukatangura kuzikoresha mukazerekana kuko muri izo mpano nyene mufise zirafise ico zizofasha abandi ba jeune fille urundi rwaruka ruri inyuma yanyu canke ruri imbere yanyu. jewe ico nobatekerera ni uko ntimwilimite nimugende ku vyo mwibaza ko mushoboye kuko aho nyene niho ushobora kuvuga ati kumbe nibi nanje ndabishoboye kuko nta muntu n'umwe ashobora kwiyumva yuko jewe personnellement siniyumva yuko nogera aha hantu ariko navuze ati reka ngerageze nawe nanirwa wagerageje ariko ntunanirwe utaragerageza. jewe ico nobabwira abajeune fille bariko baradukurikirana icambere coco societe yacu biragoye iyo uri umwigeme cane cane iyo ufise nk'imyaka mike iyo uriko uragerageza kugaragaza proje yawe hariyo intambamyi nyinshi muhura nazo n'abantu benshi baza baguca intege ariko jewe nobabwira ati ntimuvyumvirize rwose ntimuvyiteho plutôt mugerageze kuvyara umusaruro ivyo mufise muri mwebwe mubone yuko mushoboye kandi ko mushobora no kuba un exemple pour les autres. Imbere yuko turangiza mbega ni akahe kajambo mubwira abateguye iri higanwa ababitunganije bose kugira ngo n'urundi rwaruka n'abandi bigeme bari inyuma bavyumvireho? Hano babwira ni uko bokomeza ku byo batanguje ngo bibandanye uko nyene bakandanya bakira abandi ba jeune fille bakandanya bakira izindi ngabire kuko twebwe twavuye hazoza abandi muzobona izindi ngabire zisumba izi canke je sais pas on sait jamais. Rero ico nababwira ni uko bobandanya badushigikirana cane cane twebwe turiko ubu babandanya badushigikira ntibahindure na kimwe. Yego n'ivyababa vya Miss Ngira barafise ico babwira abatunganije iri higanwa? Turahera kuri Dynamite Izere. ubwa mbere turabashimiye kubona mwarabikoze ko nivyo vyatumye uyu munsi dufise aya matitre dufise kandi ikindi twababwira ni kubandanya mubikora muze mwakira izindi ngabire nizo zaza inyuma yacu kandi natwe mubandanye mudufata ukuboko. Ego na Loris wari ncambega namwe mubivuga kwiki? icambere coco turabashimira rwose kuko baduhaye platform kandi turakonta kuyikoresha
hama babandanye bashigikira abandi ba jeune fille kuko ni ikintu gihambaye, ikintu gikomeye kuri bo. ego aho bari barumva ko bashimiwe ndetse n'urundi rwaruka rurumva ko ari ibintu by'amateka nabo nyene bazoheza bakagerageza kwerekana impano zabo. Duhere kuri rero Miss Jerry Dilagayera Ishimwe atubwire akajambo yumva yogenda atavuze muri iki kiganiro kugira ngo tuje kurangiza. D'abord ndashimira abateguye ikiganiro, ndabashimira kandi nkaba nongera nkabwira Republique iriko iraturaba yuko iyi video ikiganiro cogira ico kibigishije. Ego reka mbanze kubashimira mwebwe mwatumiye uyu munsi, kandi mbwira n'abantu bariko badukurikira surtout les jeunes filles nk'uko Miss yabibabwiye, projet yiwe ni lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Hariho plateforme twagize yitwa Laisse-moi m'exprimer. Donc umuntu wese abona yuko hariho amabi yamushikiye canke ariko aramushikira yabuze abo yitura, turahari kugira ngo tukumvirize. Genda kuri Together for Life Coup urabe hariho Laisse-moi m'exprimer, turahari tuzokumviriza kandi biri anonyme, ntidushaka kumenya uwo ari we, ariko nyimba wumva wisanzura ushaka ko tukumviriza vy'ukuri kandi tukumviriza tukubona kugira ngo tumenye na cane cane ingene twogufasha, bashobora kutwandikira ku makonti yacu, ni Miss Dila, ni Idona M, ni Lons LAUNS. Yego Murakoze cyane kubona mwashoboye kutwakira. Hama jewe nashaka message nashaka gutanga nuko umujene wese azora ikiganiro gisanzwe concerne abone ko muri we hari ikintu kibitse muri we akirondeye, amaze kukironka ntaca kiryamika kuko arondera kumwene yo gikoresha kuko kizomarira akamaro kandi kizomarira n'akamaro abandi. Ego reka nshimire Miss Jerry Dilagayera Ishimwe yashoboye kwitaba utumire kumbonesha kuri Nsamirizi Agaseke aherekejwe n'ivyababa vyiwe Dona Maite Izere na Loris Orintia Niyonkuru. Twizera ko nitwongera kubakenera muzotwitaba. Shimire namwe mwese mureko muradukurikirana abakunzi bimbonesha kure n'Nsamirizi Agaseke. Ikiganiro bategabiri bungura ubwenge kigarukiye ngaha naho ubutaha.